umuntu utazi Imana nawe ubwe ntiyakwimenya kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Umuntu yakunda Imana ntiyakunda n'abantu kuko urukundo nyarwo ari inema y'Imana. Umuntu ukunda terura uririmbe utinyira urukundo nyarwo natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira hanika wamamaze utinyira imbabazi zuzuye natwe yarazitwanduje. Imana yaremye abantu ndetse irazirabapfira kuko icyitwa muntu cyose ari ishusho ry'Imana. Imana yakunze muntu warangaba umunyabyaha yamara kubera ububyeyi iramubabarira. Muntu ukunda terura uririmbe utinyira urukundo nyarwo natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira hanika wamamaze utinyira imbabazi zuzuye natwe yarazitwanduje. Imana yigize umuntu witwigishe gukundana nyamara twe turayica dukoreshejwe n'urwango. Imana yaradukunze muri Yezu iradupfira nyamara kuko watanduye azuka mu bapfuye. Muntu ukunda terura uririmbe utinyira urukundo nyarwo natwe yararutwanduje. Muntu uzi kubabarira hanika wamamaze utinyira imbabazi zuzuye natwe yarazitwanduje. Abantu twaracumuye tugera aho turirara kuko Imana itaduhora ibyaha twayikoreye. Imana iracababara kubera icyaha cyanjye nyamara ububyeyi bwayo iteka burambabarira. Muntu ukunda terura uririmbe utinyira urukundo nyarwo
natwe yararutwanduje untuzi kubabarira hanika wamamaze utinyira imbabazi zuzuye natwe yarazitwanduje. Ndagize amahoro ya Kristo bavukanye bavandimwe aho muri hose mu migabane itandukanye yo ku isi. Ndabaramukije amahoro ntitugire Kristo, tugire Yezu Mariya na Yozefu. Kuri uno munsi wa gatatu w'igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa igenekerezo rya mbere rya kabiri, ndabeshe n'ukuri, igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa ruheshi mu mwaka wa 2021, mu kiganiro cacu tumenye tuzirikane Kizito Mihigo w'ikibeho muri kumwe na Odette uko vyama. Ego turi mu kiganiro cacu tuzirikana ubuzima bwa mutagatifu Mihigo yadusigiye mu gitabo ciwe, bigatuma tumenya uwari, hanyuma bigatuma natwe twiga gukuramwo gishobora kudufasha gutera imbere mu buzima bwacu bwa gikristo, nk'abemera Kristo, nk'abemera Imana. Mbere ibyo yadusigiye mu buzima bwiwe bwa buri munsi ntibifasha umukristo gusa, birafasha umuntu, kuko ubuzima bwiwe bwaruka abantu bose babumwe. Ego kumwe kwa Yezu Kristo mu nkuru nziza yanditswe na Yohani Mweranda, ariko arasezera abigishwa byo basubira kwa Tata avuga ati ese bose bo bumwe. Mutagatifu Mihigo nawe intumbero y'ubuzima bwiwe bwari kugira ngo abantu bose bamenye ko baremwe n'Imana kandi bagarukane ubumuntu bwabo bose, babushira hamwe bwubake ikintu kimwe kizima kizohimbara Imana umuremyi. None rero n'akarero ku bantu bose bakeneye kumenya yuko baremwe na rudasumbwa, kandi ko umunsi uri izina bazoshobora kuza gusigura ingene babayeho, abantu babishaka canke batabishaka niko bimeze. Nkatwe rero abamenye Kristo, abemera Kristo, kandi bakemera yuko hariho n'ababaye kuri ino si nk'uturorero Imana rudasumbwa yuterekeye ko izodufatira ko mu kuducira urubanza itubwira iti naka yarabishoboye, kandi mwarabanye, kandi mwarakuranye, kandi mwariganye, kandi mwarakoranye, mwarasangiye ibi, kandi waramwumvise, kandi waramubonye, kandi waramwigishijwe. Ibyo nivyo Mukama rero ku munsi w'urubanza azokoresha. Nta majambo menshi azigora adondagura, kuko ibizotubera icagirizi nimwe n'ivyo bimenyetso. None rero nkatwe twagize Imana tukamumenya, n'imiburiburi ntiyobora akantu n'akamwe gasigara mu buzima bwacu umuntu avuga ati reka ndagashire mu ngiro, ndabona ko kari akantu kazima. Umuntu agasaba inema y'Imana ikamufasha akagonda kamere. Ego uko aduhanura ati nimba hari ingeso mbi mbwiriza guheba, mbwiriza gutanga uno munsi, ubu nyene ngashira mu ngiro ikintu runaka kimfasha kubona ko nateye intambwe mu bukristo, mu bunywanyi mfitaniye n'Imana. Ego none rero dutangura igisabisho kugira ngo twinjire mu kiganiro cacu nyezina, twumve icyo tubwira uno munsi. Ni ibintu vyumvikana umwe wese ashobora guca akuramwo ikimufasha mu buzima. Njituma dusenge ngo umutima w'Umukama atuboneshereze, amurikire ubwenge bwacu mwa zino nyandiko, umwe wese amuhe kugira ico agumije kandi kimufasha gutera intambwe mu bukristo bwiwe guhera ubu nyene. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ingoma na Mutima Mweranda, ingozi imitima y'abakwemera, gira ko urukundo bagufiti gomera muri bo nk'umuriro waka, tumuzirikanyi wawe nta kitazoremwa uzohindura neza. Dusabe Mana wakwije mu bwenge bw'abakwemera, umuco w'Umutima Mweranda, gira uduhe umuzirikanyi mwiza tubashe gutegera ivyiza, uhora tubera umuhoza duhimbara ivyo turabigusaba, kubwa Yezu Kristo nyene umukama wacu, amen. Muvukanyi wanje Yezu Kristo wambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi,
urazi ivyiyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa ko nirirwa ndakubwira ikindi ku mutima, urazi vyose. Uyu musaraba umvuna ibitugu, wowe urazi uburemere bwawo kundusha. Sinje imbere yawe nshaka gusaba gukuraho iki kigeragezo bitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucifashisha ngo ishaka rya Mana Data riranguke kw'isi nko mw'ijuru. Ndifuza cane kunyurwa bishitse no gushaka kwawe guhore kumbera imvo y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'icabona. Igikorwa watanguye muri jewe ugishishikare gushaka umusozo, kugira ngo izina ryawe rirushirizeho guhabwa icubahiro. Amen. None uno munsi atubwira ngo ngwiki mu gitabo ciwe aho dushishikariraho Mama Christine yagejeje. Uno munsi aratubwira ati ukwibuka jenoside mu ibohero harimwo abarokotse n'abagirizwa kugira uruhara, vyambereye ishuri rikomeye riri mu butunzi kandi nkenerwa nk'uharanira ugusubiza hamwe. Ndiko ndategura kwibuka, ibikorwa nkunda kurusha ibindi ni ibiganiro n'abanyororo mu kiringo c'imbere yo kwibuka. N'imiburiburi amezi 2 imbere yo gutangura kwibuka, mfashijwe n'uruhusha rw'umuyobozi w'ibohero, ndategura ibiganiro ku banyororo bose. Rimwe mu ndwi inyuma y'imfungurwa zo ku mugoroba, abanyororo baca basohoka uburaro bwabo bagaca bahwanira mu kizu kinini kumviriza ubutumwa bubategurira kwinjira mu kiringo co kwibuka. Muri izo nama zamara isaha imwe, naramenyesha abanyororo bagenzanje urutonde rw'ibitegekanijwe mu ndwi yahariwe kwibuka, nkaca ndababwira inyifato ibereye yo kwiga muri ico kiringo: uguhora, ugutekana, ukumviriza no kwishira mu kibanza c'uwundi. Ayo niyo majambo nyamukuru natanga ku banyororo nkanje. Naributsa bose akamaro ko kwirinda amajambo canke ikindi cose gishobora gukomeretsa abarokotse. Nkaca nsaba mu nyuma abanyororo guha vuba na vuba umugwi wakurikiranira hafi ibikorwa, inkuru yihutira abana n'abababaye, ibimenyetso vyerekana abashamiranye bishobora kuvuka hagati mu banyororo muri ico kiringo. Nipfuza ko ico kiringo kiba ico guhora, ico gutekana, ico kuzirikana, ico kumva akababaro k'uwundi, umwanya wo kugenza buhoro n'ubumuntu. Inyigisho ntanga nkikijwe n'umugwi wanje dufashanya muri ico gikorwa ni ngirakamaro kugira ngo abantu bategurwe hakiri kare. Gutya nta vyo gukoresha inguvu mu kujana abanyororo mu birori mu ndwi yahariwe kwibuka, nibo bizana ubwabo. Mu biganiro n'abanyororo ndakunda cane ibibazo vy'abakiri bato bavutse inyuma ya jenoside, bagira akanyota ko kumenya igituma abanyarwanda bakujije muri bo urwanko rungana uko hagati yabo. Ntibahara kandi kumbaza n'ibibazo vyihariye nka: nyakubahwa Kizito, urashobora kuturirimbira indirimbo zawe zirebana no kwibuka muri iki kiringo? Bamwe muri bo barabinsaba, nanje ngaca ndabishura nti ubutegetsi bwarabujije gukoresha indirimbo zanje ku mugaragaro. Niko bikimeze n'ubu. Ni ubwo butegetsi bukingumije ngaha mw'ibohero. Ndi umunyororo nkamwe, mushatse mubaze ikibazo umuyobozi w'ibohero, nzogamburukira ingingo yiwe. Ego, murumva yuko hano hantu muri ano majambo atubwiye uno munsi umwe wese yokuramwo inyigisho bivanye n'ahari n'ivyarimwo n'urugeragezeko n'ingene umutima wiwe umeze uno munsi. Kuko murabona ko uko buca mugani w'abarundi siko bwira,
umuntu bivanye n'ahagaze n'ibyo arimo umutima wuzura hindagurika ugasanga umunsi umwe umuntu arababaye ikindi gihe umuntu agahimbagwa buca ukumva ufise umutima wo gukunda Imana ikindi gihe usanga byakugabanutsemwo rero iki ni kiringo ciza cyo gukosora iryo hindagurika cyangwa umuntu akamenya cyangombwa agumana muri iryo hindagurika mpamvu mvuga ngo rya klima y'umutima wiwe ego none rero uno munsi turaza gushimikira cyane cyane ati nipfuza ko iki kiringo kiba ico guhora ico gutekana ico kuzirikana ico kumva akababaro k'uwundi umwanya wo kugenza buhoro n'ubumuntu cyane cyane kugenza buhoro kubera icama catwononeye mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukwihutisha ibintu kandi ndibaza kiretse abafise amakaragiteri du mu muntu harabamwo ubunyamaswa bukomeye cyane ego umuntu wese ari capable du bon comme il est capable du mauvais du pire même du pire kubera yuko hakira kuba akantu gatoya ico na kimbarutso umuntu uramuhiga iyo mubonye ukamubura ariko rero iyo umuntu asanzwe azi kugenza buhoro burya yica ibintu bike kuko araheza agafata akanya ko kwiga imvo n'imvano y'ibintu ntahorodoke kuko icama catwononeye mu buzima bwacu bwa buri munsi no guhindukira ugaca iyo uhejeje kujaganya uvuga ati iyo menya nibaza ko mu bana b'abantu ntawe utarava ngo iyo menya kandi irababaza cyane kuko iyo uri kuravuga ngo iyo menya uba uri kurabona n'izindi nzira nziza ibintu byari gucamo none rero ikintu twaca dukoresha uno munsi tubikore ko nk'ideyade turabe iyo tugiye gukora igikorwa runaka gisugumwe n'ishavu cyane cyane turabe inkurikizi ziza gukurikira ko hanyuma tuvuge tuti mbega mu nyuma ninaza ngo iyo menya nuca nabigira gute umuntu agasokoroka n'ingoga ugaca ubona iyindi nzira irashe byo gukoramo neza ibintu rero kuba ingenza buhoro kubera yuko dusanzwe dufise kamere yacu ikunda kutuganza kandi ikatushikana ku bintu bitari vyiza dusaba inema y'Imana kuko turazi ko Imana niyo mwitonzi wa mbere ego niyo mwitonzi wa mbere kuko Imana irazi kujana abantu n'ibintu buhoro buhoro vraiment ntidukekereza ko yaturemanye urukundo rwinshi no gushaka mbere bikwiye kubera ko nyine ni Imana muvyeyi ariko kandi irafise ukuntu iturekera umwidegemvyo kabisa umwidegemvyo ukwiye tukabaho ataco twinona iratureba tukabaho nyine ukuntu tuvyumva mugabo rero gabagenzi ingene tuha kose mu mwidegemvyo utagereranywa ntitwibagire yuko Imana radasumbwa Imana muremye ariyo ifise ijambo rya nyuma mu buzima bwacu cane cane tugume tuvyiteze kuri wa munsi wacu utagira umugoroba yuko izoza ifise ijambo rya nyuma ego kuko tuzoba dusubiyeyo twavuye iwayo none tuzosubirayo none rero duce tuza turagerageza mu kubaho kwacu ego tubeho nk'abana bari mu nzu kwa data mu mwidegemvyo yatugabiye ariko kandi tuzirikana ko ariyo ifise ijambo rya nyuma ubu nyene ubu tugihema ari ifite ijambo rya nyuma mu buzima bwacu ibi turimwo n'ivyo dutunze nuko tumeze ni ukuvuga rero ifise ijambo kuri twebwe ubu nyene mbere no muri kazoza tutazi ingene kazoba kangana canke ntumbaze tubaho canke tuba twaramaze gusezera ino si twarayimutse ko twarimukiye mu yindi si kuko ariko Mukama yabitegekanirije none rero twibuka ko dufise akarorero keza mu Mana ego kuko Yezu Kristo natubwiye ati ni muzi wanje ukunda uwitonda kandi nicisha bugufi niho tuvyiga niho twigira kumenya Imana no kumenya ico twofasha n'abandi ngo umuntu atazi Imana nawe ubwiwe ntiyokwimenya
tudushobora kwimenya tutazi Imana iyo umwitonzi kandi yicisha bugufi. Hanyuma Yezu yaratwigishije nibyo twamye tuzirikana ku munsi w'Imana ubutatu bweranda, ati uwunkunda twe na data tuzoza tumugira ingoro yacu. Umuntu akaba ingoro y'ubutatu bweranda. Hari umwigisha wa Ekereziya umwe yavuze ati abagenzwa na mutima mweranda urababona, umuntu agenzwa n'Imana uramubona, umuntu Imana yicayemo uramubona, uramubwirwa n'ibikorwa n'inyifato. Ibyo byose rero bigaca biduha akarorero k'ingene tudashobora kugira ibintu bizima dukora tudafashijwe n'Imana. Iyo twihenze naho tugakora ibitumwe n'inguvu zacu canke ibitumwe n'ubwenge bwacu, ntibirama canke ntibimara umwanya muremure, biraba ivy'umuvuduko w'akanya gato, mugabo ntaco biheza ngo bifashe, kandi nta n'inkuru nziza biheza ngo bisige. Amaherezo ntibigenda bidasize abantu bariko bararira. Ariko ivy'ingirakamaro nubwo vyoba bikozwe mu mwanya mutoyi, biraheza bigasiga inkuru nziza, abantu bagasigara baravyinovora. None natwe rero ntidukekereza ko Mutagatifu Mihigo kubera ko yabaye umwana w'Imana kandi akabitegera akimika Imana muri we, yabaye uwugendera mu makanda ya Yezu Kristo, agaheza kumva ko Imana ari ngirakamaro mu buzima bwiwe, kandi rero agaheza akabishira mu ngiro. N'Imana nayo iraheza iramwikorako, kuko jewe namwe ngo turashobora kwemeranya ko imyaka yamaze mu munyororo Imana yaba yari ifise ko umugambi, kubera yoba yarabona ko hari abantu bakeneye kumubona, mugani w'abandi kumubona live, hanyuma bagira icyo bamwigiyeko. Bari baramubonye ariko araririmba afasha abantu, imitima ibabaye cyane igakira, abantu bakazuka bagasubirana ubuzima, bagasubira bakumva ko bagifise iyindi chance yo kubaho, hanyuma bakazabona bari kumwe aho hantu. Ego murumva ko atari ibintu byoroshe. Aho ntihabuze igitigiri kinini cyane cazutse, caciye kizukiramwo, kirabona ko hari iyindi chance yo kubaho, baravye ingene Mutagatifu Mihigo ariko arabana nabo mu kwicisha bugufi, mu bwitonzi, mu kugamburukira itegeko n'ibindi byinshi bo baba barabonye bashobora kudondagura kuturusha twebwe ku vyo turiko turazirikana uno munsi. None rero umwanya wiwe wabaye umwanya wo kwigisha abandi mu nyifato, ego no mu bikorwa vyiwe. Turabona ko n'ubu bishishikara, akaba umuntu ngirakamaro mu bwitonzi bukomeye cyane, no mu korosha, kuba umuntu yorosha ibintu akorohereza abandi. Kuko hariho abantu mu buzima bashima ko abandi taronka umwidegemvyo canke bakunda gukoresha ibintu byo guhadikiriza, badashima ko abandi baronka akanyonzwe ko guhemuka. Tukamenya yuko atari ibintu byiza cyane. Ariko bavuze ati reka tubanze tubaha inyigisho, hanyuma ibisigaye bazokudana buhoro buhoro, babanje gutegera nka Yezu Kristo, umwitonzi n'ugenza buhoro n'uwicisha bugufi. Nawe ivyo bintu zari indangagaciro ziwe yagendera buri munsi mu buzima bwiwe, bigatuma n'abandi rero bashobora kuvyigana kandi bagatera intambwe. None twovuga tuti twoho kuki? Kubera yuko tuba tubona kamere zacu zitugora kugonda bivanye n'imvo izi na ziriya, kandi noneho rero nta mvo zo kwitwaza ngo urumva ngo je ntibikunda, kubera ko Imana iraduhamagarira ico gikorwa n'iryo banga kugira ngo umunsi uri izina tuzoshobore guca mu muryango waga. Guca mu muryango waga ni ukwigora, ukwigonda, ukwiyegeranya. Kandi navyo rero turabizananye mu twese ko si ikintu dutoragura umunsi umwe, n'urugamba. Tuguma tugaruka ukuntu Mutagatifu Mihigo yashoboye kugaruka ku ntambwe yiwe y'ubuzima. Yarabikoze ko umwimenyerezo
kandi adasanga yabishikiriye. Ndibuka ko mu maparagarafe ya mbere tugitangura avuga ati naratanguye ngira gutya mbona ntibikunze mugabo ngize uku mbona birakunze. Tumva yuko rero ari exercice spirituel. Umwe wese rero afate ingingo yuko ahabonye ko agiye kujana n'umukazo, kujana n'ishavu, kujana n'uburakari, yibuka ko kajambo ati bijya kugenza buhoro hewe birafasha kandi birakinga induru, birakinga n'amasanganya n'ibindi bintu byinshi by'inkurikizi vyoshwanyaguye ibintu byinshi bigasiga ibintu bitonze mu kajagari. Umugani w'abarundi navuze ngo buke bushikana umusiba ku mugezi. Ego hanyuma ngo uwitonze amira ibinoze. Rero dusabe Imana kugira ngo ibidufashemo, kubera ko dusanzwe turi abantu bakunda no kwibagira. Dusabe Mutagatifu Mihigo atubere mu ngoro, kubera yabishitseko n'umunsi umwe gusa tuzovyibuka tuti dusabire, iyo izoba ari intsinzi ikomeye ku bana b'abantu, umuntu aba ateye intambwe. Dusabe kandi umuvyeyi wacu Bikira Mariya yari umwitonzi, yamye agamburuka Imana akajana n'ingene Imana iriko irifuza ko ibintu bigenda bivanye n'ingene yabitegekanije. Natwe tuyigamburukire, tuyikundire, maze turazi yuko itigeze itererana kandi ari umuvyeyi. Ego umuvyeyi Bikira Mariya nawe kandi amwumvira kurusha. Hanyuma ukwezi kwa gatandatu nuko umushaha mweranda wa Yezu, tuzi ko ari uwitonda kandi icisha bugufi, maze tubigire ko intumbero ya kuno kwezi tugwane no kuba abantu bitonda no kugenza buhoro. Tubigire ko umwimenyerezo kuno kwezi duciye mu mushaha wa Kristo, maze tumuhereze uburakari bwose n'amashavu yose aza atonze uko yishakiye. Turiho kuno kwezi tuba twateye intambwe ifadika, hama duhe ikaze ubutatu bweranda butuvyagiremwo. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.